Okay, yes, reka tubaramutse tubifuriza kugira amahoro amagara meza n'amafaranga tubaye ikaze cyane. Muri kino kiyago na Monia iradukunda umunyeshure wo kuri kaminuza y'u Burundi ariko ngo raje gushinga n'iterambere. Nivyo tugiye kuganira. Agaciro Mediane kinyamakuru kibashikiriza ibiganiro bijanye na business, bijanye na no kubasangiza ama opportunity, vyiyumviro ndema butunzi canke ngorora buzima n'ibindi byinshi. Kino gihe rero twimviriye kugwaruka rw'abanyeshuri bo muri kaminuza kuntu bo shirikirenge kimwe mu buzima busanzwe kiri mu mashure. Twabashiriyeho rero higanwa uno munsi Monia munashobora kumuha amahirwe agatsinda rino higanwa akaronka gataye kumure gatoya kangana na Emilio mu amahirwe gutsindira Emilio ariko Monia bayaguhe aruko wabanje ko bakonvenka no kubumvisha umugambi wawe. Ego tugurikaze cyane kuri Agaciro Media. Mwakoze cyane. Agaciro Media uko nagiye ndabibaza n'abandi bose wowe uyizi kuva ryari? Nta kwezi guheze sinobesha. Ego genre nayimenye vuba cyane. Ego ndayimenyeshejwe n'ijya apera la candidature mwagize. Narayimenye cyanicuza impamvu ntayimenye kera. Okay, uzocuba utuberera mu ambassadeur muri kaminuza. Kuko ahantu higisha business, higisha ubuzima, nariye dusanduse ikiganiro cyitwa ishure ry'ubuzima. Umva abanyeshuri babwiza kuba bahakurikira gose. Okay. Ni ikirego Monia cyaguciye kigushika urumva utwumvise ijyambere nta background yacu ufise ntayuzi ariko wumvise tuvuze ngo dushiriye akaryo keza abanyeshuri uca wumva woza waje kubera iki niki cyagushituye? Okay, ubwa mbere nuko mwankubise nashaka kurira. Mwaravuze ko mushaka utanga amahirwe nanje nkabana ko ndondera ayo mahirwe nyene. Hari haheze igihe kitari gito nifuza umuntu yoshaka kumfasha mu mugambi wanje niko ndiyumvira. Hari haheze hafi nk'umwaka wose ngerageza. Hanyuma mugenzi wanje cyambwira ati hari apera la candidature mbonye urashaka nawe gutanta chance. Hari gihe usanga nyene ari nzira Imana ishatse gucamo kugira itume indoto zawe zishobora kuba realize. Wewe bikubwiye nawe yarajemo mbega? Oya sumunyeshuri muri kaminuza y'u Burundi. Sumunyeshuri? Wewe wiga muri privé. Ariko mu banyeshuri mwigana canke babagenzi hajya mu kigo. Nta bandi babimenye ariko bataje. Ego cyane nyene barabimenye kubera ko turabise ku ma statut kandi ku ma réseaux sociaux n'abanyeshuri benshi baracayo nibaza benshi ko babibonye. Wibaza ko ari iki gituma rero batabijama no kuvuga wobo akanotingira sikibazi wabo? Ikintu nibaza ni kimwe. Nuko mwavuze ko mushaka abanyeshuri batatu bivaye n'ukuntu mwabidusiguriye. Ego rero je nibaza yuko benshi batinye kubera ko benshi kitwicara nuko dutinya kugira esheke. Umuntu ashaka ko yaravuga ati mu banyeshuri ibihumbi n'ibihumbi biri yo kuri kibohitamwe jewe ugasanga batinya kugira esheke. Kumbe kugira iyo ntambwe yo gutangura nayo ni réussite ya mbere. Ariko nk'ubwo bwo bagize gute we butagufashe wari ubizi neza ati ahantu ngiye ndabizi ndaza guhuriraho n'abandi benshi kuko baza kuza ni wari ubazi. Wihicizere ushingiye ku kiti uyu mugambi wanje wo utora? Bwa mbere uko niyemera. Mvuze kwemera basi nifitiye icizere kuri jewe. Ubundi banumva yuko ibintu byose mbashoboye kubikora. Rero navuga ati nijyamenze ngiye ubwa mbere gushikiriza umugambi wanje ahabona ko yaheshi sinari bwashike kwiyo ntambye. Navuga ati nubwo ntoshobora kubamo izoba y'intambwe nteye mu buzima ubundi munsi bizokunda kandi aheshi turagira amakonkuru hama tugatsindwa donc haburana babiri hagatsinda umwe. No mu ishuri ariko umuntu ntiyamenya. Ego cyane. Aha munuze mu buzima busanzwe hari ikintu kindi wari umaze gukora umunyeshuri mbwa kikinjiza amafaranga? Ego novuga ko apart y'ibyo sanzwe niga ndakunda ibintu bya poesie bya slam. Rero hari du competition duto nakunda kujamwe kera. Nkama nkashaka kuronka nduhera buke buke.
we navuga nti nk'akararo dufate ushobora kuba nashinze nk'aka kioske gatoya ushobora kuba ndandaza nk'impapuro muri kaminuza ushobora kuba nifise inkoko ruguru aho kumbura aho mvuka ushobora kuba nifise inguru hari ikintu ndiko mvuga ikintu runaka yego ego muri campus nsanzwe mba nyene ndadandaza utuntu nubwo tutarenze kugira nyene umuntu ashobore kura aramenya ingene yibeshaho gasanga aradandaza tuju cyangwa tugiye tuntu usanga nyene tumwe nk'abanyeshuri bakenera nk'impapuro nko mu ishuri ugasanga nyene uradukora kugira uronke igihumbi c'ikaramu. Nuko rero abantu urifuza ko bagushigikira bakomvenye n'umugambi wawe rero ufise wowe mugambi. Murakoze. Hama je mfise umugambi mutonya ariko nshaka kubyazamo umusaruro ngushikane kundi mugambi munini mfise. Majambo make mfise imigambi ibiri. Mu kiganiro mwari mwavuze yuko mushaka abantu bafise umugambi muto ushobora gukorwa n'amahengana n'umuriyoni. Yego. Kandi ukongeye ko neza umunyeshuri bitamuhebesheje ishuri. Sawa murakoze. Yego. Rero jewe nari niga mu wa mbere ubu niga mu wa kabiri. Niga mu wa mbere nari nagize icyumviro cyo kugira recyclage des déchets plastiques, guhingura ayo ma déchets plastiques kubw'urukundo numva fiti environnement ibidukikije. Naravuga ati ndifuza kubona umunsi umwe nshoboye gukora ibi bintu. Naragerageje nditura benshi ndaja muri club ya environnement ariho namenye n'amashirahamwe akomakomeye ajeje ibidukikije nka Ecocirque n'ibindi. Gusa kubera ko ataburyo bwa buryo nyene nta bugifisi sinashoboye gushikaho nshaka gushika jewe. Niho rero naciye mbona irya apera la candidature yanyu cimvuga ati reka nanje nimvire ikintu nshaka gukora mu muriyoni kizoca kimfasha kuzoca nkora wa mugambi wanje. Ndiyumvira ndahanuza abagenzi abankurira. Sinatinya kwera ngira ngo n'umudirecteur namubaze ibintu nk'ivyo onye kandi atajejwe n'ibintu bya entrepreneur ya quand même. Hanyuma mbajije nkahanuza nkaraba ubuzima sanzwe mbayemwo kwa mwari mwavuze ati bisaba uguma bikora uri kwishuri. Nateza kwimvira ikintu kimfasha kizofasha kiguma kiduga kugira nzoze bakaloreya ashobora gutangura wa mugambi wanje. Hanyuma kandi nongenda gikora nongira niga. Hanyuma numva noshimikira ku bworozi. Umugambi wanje naciye ndawita élevage pour un avenir meilleur. Mu kirundi novuga ati ubworozi bw'ingurube ku bwa kazoza keza. Uwo mugambi w'ingurube nawimviriye ndavye aho mba kandi ngahe Bujumbura byongora kuronka aho ikibanza nkoreramwo. Ndaho naciye mvuga ati muhira boshaka kumpa ikibanza nkoreramwo nkorora nk'ingurube. Nahisemo ingurube kubera ni Mwaro. Naciye mvuga ati ingurube nizo zoshobora kunguka ntaziri hafi bitandukanye dufate nk'inkoko kubera ko zozo ziri fragile. Hanyuma cyavuga ati izo ngurube zoshobora guhura buke ndiko ndiga nanje ubu ndi mu wa kabiri nzoheza bac namaze kuronka umushinge uzoshobora kumfasha gukora wa mugambi wanje wo guhingura ano ma plastique. Yego niyo mpamvu naciye mvuga ati nawe iseti kubwa kazoza keza umugambi wo korora ingurube kubwa kazoza keza. Ariko kubera iki ingurube kubera iki utiyumviriye ku bintu byari bimenyerewe nka kera nk'inka nk'impene inkoko umunsi n'inkwavu zirimwo kubera iki ingurube? Ingurube ni igikoko cunguka n'ingoga. Ni igitungwa cunguka n'ingoga kandi uvuze 1 million basi narabiravye mbona nk'inka nta yirimwo. Haba impene ntabwo zunguka n'ingoga. Inkoko nabivuze yuko mpisemo inkoko byose yuko ndawuba hafi uwo mugambi mbe ndabiri hafi ku buryo nk'amagi ntameneke uduswi bisaba kutwitaho cyane kandi naje ntabwo nifuje kubera charge abavyeyi banje
ari nk'uko byo basaba ko baguma babiraba cyane gose ugasanga indi mirimo irikira bagora niyo mpamvu nahisemo ingurube kandi izunguka n'ingoga ne ingurube mu miliyoni biri detail gute ku buryo miliyoni twumva ko muri izo ngurube byoshoboka novuga ati mu miliyoni nahisemo yuko nogira ingurube zibiri aho sanzwe mba ingurube zose zivyara ego aho sanzwe mba ingurube barazitunga n'abandi barazitunga gusa benshi bazitunga nk'ingurube z'umuryango apana zo korora ku buryo bakeneye nk'ikintu bashaka kuzigurisha ariko je novuga nozorora kugira nyene zigume zigwira rero mw'uwo miliyoni nogura ingurube zibiri nziza ziri mu kugera kuvyara ikibuguru kimwe nizi zikuze ziyashashi nyine ishashi ego ishashi niko nobivuga ikibuguru gisanzwe kugwa 150,000 kuduka ego gusa nguze ingurube ya 300,000 yo bari ingurube ikuze ifite amagara meza ku buryo tagiye kinini cohera itaravyara donc nguze zibiri dose zo azimeze ziri kugo rugero ego haba asigaye nyene muri 600,000 miliyoni hasigara 400,000 yofasha mu bifungurwa kuzivura aho ziba naho aho ziba natembaza abavyeyi baranyemereye barambwira ati nta na kimwe uronsa mu mahirwe ikibanza c'umuryango kirahari tuzogufasha nihiganwa wamaze kuritsinda wacu biza abavyeyi bawe ego niyumviriye vraiment ati alante yamuvuga ati kwake susana niyumviriye amakonsekanse yose deja nararota mvuga ati aha nawe nyevyo kunze bizogenda uko bigenda uku ku buryo namaze no kubitegura bidakunze nzihangana gusa bikunze namaze kubitegekanya none we cizere cyo wawe gishingiye kuki kubera ki wumva ko umugambi wawe wotsinda y'abandi bose bwa mbere mvugishije ukuri nshatse kuba juste jewe ndabizi ko tumaze gushika muri finale twese twoba dufise amahirwe yobangana kubera bamwe n'abandi bose bafite imigambi iri pika yumvikana rero jewe ico mvuga nuko narindiriye cyane yuko igihe cyo kurangura umugambi wanje ndiko ndavuga cyane wowe guhingura amadeshe plastique kigera rero ikintera kwiyumvira yuko noshobora gutsinda ubwa mbere nuko mbona amakritère yose y'umugambi wanje ahurana n'amakritère mwasabye surtout nk'igihe c'umutahe ikibanza umugambi muto woshobora kuba urakora wiga uravyumva ariko kandi nibaza yuko ngira ngo igihe canje coba cyashitse kitarashika nta kundi nzihangana gusa ibyuma bizompa icigwa hama mvuge ati nzorondera mu zindi nzira okay abariko baradukurikirana hari ico basaba rero batuma utsinda abantu bariko barankurikira aho ndavuga abagenzi banje cyangwa umuntu wese wariko abona ino video cyane n'abavyeyi banje nabasaba kuntera intege kufasha kuba jewe wanyawe gushika aho nshaka gushika kubera ko buri gihe mba numva hari nshaka gushikamo mba numva hari uwundi muntu ntegereza kuzobawe mba numva yuko nzoba umuntu akomeye umunsi umwe rero nabasaba kunshigikira mu gukunda ino video mu kuvyerekana mu makommentaire ndetse n'umuntu yaba afise nk'umutahe yoshobora kumufasha akabikora navyo ntaco vyontwara vraiment byari vyiza niko nashatse kuvuga uyu munsi akantu kameze nka kutuntu n'utundi byoshika nk'uyu munsi turi 2026 nkasimbira nk'ahantu bisaba ko ngaruka nk'inyuma y'imyaka 5 2031 nosanga Monia ugeze Monia zobarinde hano mu Burundi reka ndakugire aho nibona isi y'indoto yiwanje nibona mu myaka 5 kuko nibyo ndota simvuge nkuko navyite ashobora kuba isheke canke yisite gusa kubyo waje banumva yisite ariyo no shira imbere we nta bariyeri ugira mu mutwe tiriyo gusa si nyinshi jewe muri w'inyuma y'imyaka 5 nipfuza kuzoba ndiwe
je nzoba ndi Monia atandukanye na Monia w'uno munsi. Nzoba ndi Monia yashoboye gushika ku ndoto ziwe. Nzoba ndi Monia nzoba nashoboye n'imiburiburi uko ndavyifuza. Nzoba narashoboye n'imiburiburi kugabanya guhingura n'imiburiburi 5% y'amadeshe plastique ari ngaha mu Bujumbura niyo ndoto yiwanje. Azoba ari Monia yabereye akarero keza n'abandi batoyi biwe ku buryo nanje banumva noshobora ico gihe kuzotera intege abandi nkabahamagarira surtout abakobwa. Ego hari akantu wagumye uvuga kajanye n'ayo macupa. Ayo macupa plastique ni menshi mu gihugu? Wowe nari menshi? Ego ni menshi gusumba uko tuvyibaza. Jewe naho mbona kera papa wanje niwe yanyespiye cyane gukora kwiyumvira hari ico noshobora gukora mu ma plastique. Jewe papa wanje nakuze mbona akunda kuyegeranya n'umufundi papa wanje. Nakunze kubona ayegeranya agasa wewe yashaka kuyahomesha ibintu nk'ivy'ibibido iki gusa ntivyamukundiye. Ndashaka nanje gushika aho papa atashoboye gushika. Amadeshe plastique ni menshi ngaha mu Burundi cyane gose ku buryo ngize recherche nabonye yuko plus de 75% y'amadeshe plastique ari non collecté hama 20% aniyo ari recyclé ayandi nyene nayonye atari non collecté. Ego no kuvuga rero ino mu Burundi ndavye nk'ukumenga nta mahinguro menshi ahingura ayo madeshe plastique bintera nanje kuca niyumvira ati kweki jeho ntobikora. Ego ndashaka kuyahingura ivyo ndahinguramwo ni byinshi ariko ndashaka kubikora. Wone uri muri babandi bidoga ngo ibintu bashobora kwiye kubikora. Ubu udakene kubita ku bandi. Oya shaka kubikora. Ego shaka kubikora kandi nzobikora. Wow. Ego Monia reka sinzi ko kandi kajambo wobwi utavuze sino twe tukwifuriza amahirwe. Murakoze. Ndashaka kuvuga iki kintu kimwe ku bakunzi ba Agaciro social media no ku bantu bose abakunzi banje n'abandi bose bariko baranyumviriza. Burya hari ikintu kimwe tutazi. Umuntu ashobora kuba afise ivyiyumviro akaba afise amayide gusa ntabone ingene ashobora kuyashira mu ngiro. Ariko bakwiye kumenya yuko iyo ari etape ya mbere kubera ko je nk'uko abantu benshi banzi ndazi yuko atari konti. Abantu benshi banzi nk'umuntu muto ari ngaho ariko nashaka ndabwiye yuko atari komeze jewe. Kwiyumvira cyane ejo byanteye niyumvira akantu nacishira ku rubuga rwanje rwa Facebook. Navuze nti tu peux ne pas être à mesure de changer le monde de tout le monde, mais tu peux bâtir ton propre monde. Ushobora kuba udashoboye guhindura isi ya bose ariko isi wawe urashobora kuyubaka. Ego. Okay, uwo ni Monia aruta uko tumubona. Reka tubivuriza amahirwe Monia. Murakoze cyane. Okay, naho utaha namwe mwadukurikiye mushobora kumushigikira mufatiye ku vyiyumviro n'imigambi yiwe. Naho utaha bye bye.